Australie gazi twashitse kuri airport nkuko mubibona Denise Nkurunziza nyakubahwa pasteur yahageze nkuko muhejeje kubibona muri morale nyinshi reka ibintu nk'ibi ni lazima tubagezeho guys. James Media Australia ikinigi kwa twiyemeje muri uyu mwaka wa ugeni byo bakeneye ari muri Australia. Aba diaspora bo muri Adelaide ndakubwiza kuri morale. Yes, ladies and gentlemen, mwiriwe na mwaramutse nizere ko mubandanye kugira ibihe byiza. Ni James nga kuri microphone guys. Aha mubona ni mwijoro mu masaa 3 saa 4 zibura iminota mikeya. Je ndiko ndahondi barabara kabisa ngiye kuri airport ya Adelaide hani muri Australia. Jewe numvisha makuru ko mama Buntu former first lady pastor aza kuba ari mu micungararo ya Adelaide muri amango. So rero navuze ati reka ndabe ko noshika kugira ngo nkore n'igikorwa nishinze ndabahe bishasha twumve neza na neza ibimuzanye muri Adelaide aduha amakuru ibintu nk'ibyo. So musanzwe kuri programa ukuntu nariko ndabyumva numva ko aza gushika hakiri kare mu masaa 11 ariko kumvo bavuga ko zitabaturutseho biza gushika bashike mu masaha yo mwijoro. That's why mubona nyene yabaye ngombwa ko ni GPS atari sana. So rero byabaye ngombwa yuko to driving ayo nyene ya mango nkuko mubibona ni mwijoro kabisa, ariko nk'umuntu tuba tuvuga ati ni lazima tugende kubaronderera ibintu bishasha kugira ngo abantu muri Australia tumenye amakuru agezweho. Rero mu minota mikeya ngo mashike kuri airport, hanyuma ibintu bibandanye ndaza kubereka nyene uko ibintu byagenze n'ukuntu mama Buntu yakiriwe kuri airport guys. So stick around. James Media Australia kama kawa kama dawes tuba tumeze neza, tuba abo micungararo nyene ibintu biriko biragenda mwake. So mubandanye muguri kumwe nanje kugira ngo ibintu bibandanye kugenda neza. Safi sana. So guys, ubu ndashitse kuri airport guys. Turashitse kuri airport. Tugende kwakira Denise Nkurunziza umuvyeyi wacu. Mu minota itarenga nk'ibiri ndabangeze muri car park. Ndabangeze muri car park mu minota umwe canke ibiri. Rero nk'abantu to drivinga nk'abantu nyene bari serious. Minota mikeya tuba twahageze cyane kabisa. Guys, ngaha kwinjira no kuriha no kumanza kuriha amangane mugane w'abandi ngo ahane urihira ticket guys yo kugira ngo ronke car park. Aha baraguharurira iminota umara muri airport batukumoramo umwanya munini ni kuri $100 menshi atari. Guys, nkuko mubibona ndashitse turi kuri level 2 ndara hano parking ubundi car park kwiri yarahetse tu that is how many in there. There's one there. Guys, ama car park ngasa ndayuzuye ni hatari kugira umuntu aronke car park, ariko abantu nyene Imana yaba yateguriye ibintu byose ngaha car park twayiro. So
So guys, muze rero tugende tumwakire Denise Nkurunziza umuvyeyi wacu kamakawa aje ubwa mbere ndamubonye. So yeah, tubandanye tugende ubundi turabe ingene ibintu biri mwaka muri airport. Merci d'amen. Ladies and gentlemen, nk'uko mubibona ibintu ni mwake ngaha Denise Nkurunziza agira dosese karemo ibintu ni fresh sana. So guys, nk'uko ibintu mubibona kuri airport ni fresh sana. Abakira nyakubahwa Denise Nkurunziza ibintu ni mwake ngaha nk'uko mubibona, abantu baratonze umurongo ni benshi bace kumwakira. Turategereje kugira ngo turabe ingene ikirori kigomba ngaha kigende. So agomba turuke ngaha, umwanya muto cyane gose. So yeah, kuri James Media turabafise guys, batashoboye gushika ngaha ibintu turabiya bahabera. Yeah, so kama ibona murabona ko abantu bari ready. Kabisa. Unatanya maso. Ngani ni wagia maso. Simbona. So guys, turamutegereje agira asohoke. Mu mwanya muto cyane gose. Very soon agira asohoke. So ladies and gentlemen, ibintu bihimbaye cyane gose, ibintu biryoshye. James Media ni media yizewe cyane hano mu gihugu ca Australia. Nico gituma natwe twahisemo gucishaho ibintu nk'ibi, ibirori nk'ibi biryoshye cyane gose. Nta bintu bihobaho badashobora kubazanira. Aha nta movement nimwe ishobora kuncika. Arahiye koko ladies and gentlemen, komeza mukurikirana ibirori. Guys, nkuko mubibona guys, mabono aka Denise Nkurunziza arashitse guys. Ibintu bimeze neza cyane gose. Nkuko mubibona hahiye. Guys, hahiye ibintu ni mwake guys. Kuri James Media ni lazima tubazane ibintu mwake. Ibintu ni fresh sana uko mubibona yashitse. Welcome to Adelaide. Welcome home. Here guys, kuri Adelaide Airport, ladies and gentlemen. Abana baba diaspora rero bakora urupfasoni cyane. Raba nk'uyu mwana kuntu yampaye rino shogwe mu buryo bw'urupfasoni. Ibintu biba bihimbaye cyane aba diaspora babana bakurana indero Faisal ni yatari cyane. Ladies and gentlemen, nkuko mubibona ibintu ni make. Ibintu ni fresh sana. Bwana mkubwa Muhammad nkuko mubibona alikuramutsa, ibintu ni fresh sana kabisa. Ladies and gentlemen, ibintu ni fresh sana. Ibintu ni byinshi ni fresh sana.
Ladies and gentlemen, ibintu ni byishimo hatari sana kuri Adelaide Airport right now. Guys, ubutahageze wahombye. Ibintu ni hatari sana guys. Hari ibyishimo bidasanzwe. Yakiriwe n'ibyishimo byinshi cyane rwose guys. Aba diaspora bo muri Adelaide bafise morale hatari sana. Ladies and gentlemen, kuri James Media Australia lazima ducisheho ibintu nk'ibi. Ibintu nk'ibi ni lazima tubagezeho guys. James Media Australia iki ni igikorwa twiyemeje muri uyu mwaka kugira ngo tubagezeho ingene ibintu biriko biragenda kwesa. Ibintu ni mwake kuri Adelaide Airport muri Australia. Aba diaspora bo muri Adelaide nakubwiza ukuri kuri morale ni hatari sana, I'm telling you. So kama ibintu ni mwake ni ibintu ni fresh sana, ibintu ni power cyane. Safi sana guys, James Media tuwaturi hewani, tuwaturi live here. Tuwaze dutoya. Ladies and gentlemen, it's another beautiful day God has made. Muriyi na mwaramutse. Mwebwe mwese mandanje kurikirana ibiganiro bya James Media Australia guys, twashitse kuri airport nkuko mubibona. Denise Nkurunziza nyakubahwa pasteur yahageze, nkuko muhejeje kubibona muri morale nyinshi. Reka tubaze ibibazo bikeya kuko turazi karushe cyane ahave yibandaniriza. Nyakubahwa amakuru twatukurindana igishika cyane. Amakuru ni meza. Yego cyane, musanze abanywanyi baba barakurindiriye kugira ngo bumvirize exactly ibikuzanye muri Adelaide. Umaze iminsi myinshi iheze ushika mu gihugu, ariko n'ubu naho barakeneye kumva ikikugaruye. Kiri cubashikirije rero. Karutse kuramutsa Abarundi bene wacu, narinda bakumbuye cyane. Ico nico gikomeye, kubaramutsa, menya uko bameze, uko bifashe, nezeranwe nabo, hanyuma dusangire n'ivy'Imana. Ibyo nibyo bakeneye kumva hatari sana. None muri iminsi ugomba kuba uri mu gihugu ca Australia, muri make neza iminsi uzoba uri hano, barakeneye kumva neza ivyo uzobasangiza kugira ngo bazoze biteguye. Ivyo nzobasangiza sino bivuga byose, ariko tuzosangira amajambo y'Imana. Aba papa, aba mama, abasore n'inkumi, umuntu wese azoshobora kuhashika tuzosangira amajambo y'Imana. Ariko kandi nzogira n'akaryo ko kuganira n'abamama turi twenyene tuyage ivy'abavyeyi. Hanyuma twarumvise yuko jewe mu biganiro mpora mbona hariho ibintu ukora kubijanye n'igikorwa ukora cyo gufasha abana. Neza tumanyireho gato tubwire iki gikorwa ukora bimeze gute, hariho kuvyo utegekanya maybe aba diaspora bo hanze ushaka kubabwiraho maybe bazonagufashamo bimeze gute?
jewe mfasha cyane cyane ndashimikira kutwana tuvutse ari dutoya utubebe tujya tukivuka hanyuma abavyeyi abamama babo bagapfa basize utwo tubebe kubera nyene usanga hari abapapa badashobora kurera utwo tubebe bonyene bataronka n'amata ndabafasha nkatora utwo tubebe hanyuma nkatugumya gushika ku myaka 5 canke 6 bivanye naho umuvyeyi uwo mupapa aba yasigaye ashobora kuza kumutora hariho n'abananigwa ntibashobore kuza kubatora kubera hariho n'abaca bapfa abapapa babo bagapfa abana tugaca tugumana hanyuma umuntu akarindira ikizovamo rero gufata utubebe biragoye cyane kubera n'utubebe tuba dukeneye tugwara cyane tugakenera imiti myinshi hanyuma tugakenera n'amata amapampers ababebe usanga basaba ibintu byinshi cyane none ubona abadiaspora baba bagufasha nkuko ubyifuza muri kiko gukora abadiaspora n'abantu beza cyane urasiga n'indi urakoze cyane Muriyi Australie tuba twahageze mama muntu nahora mbona kuri television now she's here that's what's up guys yeah welcome to Adelaide mama muntu